muri Luka igice cya 10 uhereye ku murongo wa 25 haravuga inkuru y'umunyabwenge w'ibyanditswe yaje kuri Yesu ariko kandi afise intumbero yo kumugeza. Aramubaza ati mwigisha nzokora iki kugira ngo ndonke ubugingo budashira? Yesu aramubaza ngo kuri umunyabwenge w'ibyanditswe wasomye iki? Acarishura ngo ukundisha Uhoraho Imana yawe umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, n'inkomezi zawe zose, ukunde na mugenzi wawe nkuko nawe wikunda. Aca aramubwira ngo uvuze neza kandi uvuze ukuri, ugenda ukore gutya. Ati oya ntibihere yawe, kubera yarafise intumbero yo kumutega umutego. Aca aramubaza ngo none mugenzi wanje ninde? Aca mwishurisha inkuru ivuga ngo habaye umuntu yaravuye i Yeriko, hanyuma ashika mu maboko y'abambuzi. Abagezemwo baramukoba, bamwaka ibyo yarafise byose, baramukubita, bamusiga agira gwere. Hanyuma bamutangaho baragenda. Hanyuma umuntu wa mbere yahaciye haca umuherezi, umukozi w'Imana, umuntu yubaha Imana, umuntu yigisha iby'Imana, umuntu atagira amakosa. Mu yandi majambo arahaca. Ahaciye baramwihweza, aca arabandanya yigira. Haca n'umulewi, umulewi nawe nyene n'umukozi w'Imana akorera mu nzu y'Imana, ibikorwa byiwe niho biba. Umuntu aguma mu nzu y'Imana nawe arahaca. Ahaciye aramuraba, aca aribandaniriza. Ubugira gatatu haca umunyasamariya. Umunyasamariya rero yari umuntu yankana n'abayuda. Uwo muntu bari bakubise yari umuyuda, ariko uwo musamariya haciye aramuraba, abona ageze hafi yo gupfa. Ikintu ca mbere yihutiye yaramweguye, aramufata mu biganza ngo amusomoza amavuta ya elayo na vino, aramugwaza, amutwara kwa muganga, aramugwaza. Hanyuma arariha n'amahera bamuvuyeko. Aca musabira indaro aho hafi yaho bamushobora kumuvurira. Aravuga ngo nimumuvure neza, nzogaruka ndabahe amafaranga mwamuvuyeko. Aca aragenda. Yesu aca aramubaza ngo uwakoze neza muri abo batatu ninde? Aca aravuga ati nawe uravyuba, nuwagize imbabazi. Aca aramubwira nawe rero genda ukore nuko uwo muntu yagize imbabazi yakoze. Izo mbabazi zatewe n'umutima w'urukundo wari mu mutima w'uwo munyasamariya, kandi yari umuntu bazi ko batagira urukundo, bazi ko ari babi nyene, ariko bo biyita ko ari beza. Baca ku muntu yamerewe nabi baribandaniriza. Bo biyita ko bazi ibyagezwe, bazi iby'Imana bagomba ko ari kugira urukundo, tugakunda Imana ariko tugakunda na bagenzi bacu. Baramuciye ko bararengana. Yesu aravuga rero ngo uragenda ukore gutyo.